muririmbyi Pastor Nduwimana Joseph yararirimbye indirimbo ivuga ngo tuzobabanaho, abakugwanya n'abaguhiga uzobabanaho. Data wa twese nyaguhora ku ngoma yaremye ijuru n'isi, umwami w'abami se umwami wacu Yesu Kristo aguhica umutima wawe wipfuza. Mwariko murakurikirana Pastor Nduwimana Joseph, umwungere w'ishengero rya Église de Repentance et du Repos en Jésus-Christ, shengero ryo kwihana no kuruhukira muri Kristo Yesu. Nagomba ndakwibutse ko ikiganiro ari ugusenga guhindura ibintu, kikaba gitangwa kukikeneye ku munsi kandi ukaba ushobora no gukurikirana ico kiganiro kuri Radio Buja FM imisi yose ku munsi wa gatanu isaha 8 z'ijoro. Tukaba duteramana umwanya munini mu kiganiro, hakorekamwe ibintu byinshi, haba umwanya w'ijambo ry'Imana, haba umwanya w'intahe n'umwanya wo gusengera abantu. Ico gihe rero kuva saa 8 z'ijoro mpaka buce tuba turi kumwe n'abantu benshi, amasinzi bariko barasengerwa bakabona ibitangaza n'ibimenyetso kandi bagakurikirana n'intahe z'ivyo Imana iriko irakora. Tukabandanya ku munsi wa gatandatu mu bucagucaga isaha 11 zo mu gatondo gushika isaha 12. Imana iguha umugisha. Kandi ukeneye kubari hirya y'igihugu cy'u Burundi, abona bari hano mu gisagara ca Bujumbura bashobora gukurikirana kumbure Radio Buja FM. Abari nyuma y'igihugu bisigura mu yandi mahanga, urashobora kudukurikirana kw'imihora ibiri, YouTube na Facebook, wandika Pastor Nduwimana Joseph, ucubona urukurikiranwe rw'ibitangaza n'intahe n'ibimenyetso Imana iriko irakora. Nagomba ndakubwira ngo Imana iracyakora ibitangaza kandi iracari ku ngoma. Ijambo ni ryarindi rero. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 37 umurongo waho wa 23 ni jambo rivuga ngo iyi ntambuko z'Uhoraho zishigikiwe n'Uhoraho. Mbega uragomba kumenya abantu intambuko zabo zari zishigikiwe n'Uhoraho? No kubwira benshi tworinda turangiza ndiko ndavuga. Eheraba Paulo na Sila intambuko ziwe zari zishigikiwe n'Uhoraho, barabishe ntibapfa. Haleluya. Petero intambuko ziwe zari zishigikiwe n'Uhoraho, umunsi bamwicako niwo munsi yatabawe. Paulo na Sila mwaravyumvise. No kubwira abantu batabawe. Danieli mugoba gw'intambwe, intambuko ziwe zari zishigikiwe n'Uhoraho, bamuha intambwe n'izamujya kubera intambuko ziwe zari zishigikiwe n'Uhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, bagucira icobo, Imana ikagucira icyanzo. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, abakwipfuriza urupfu uwo mwanya babona uzobaha ibihe n'ibihe. Muririmbyi Pastor Nduwimana Joseph yararirimbye indirimbo ivuga ngo tuzobabanaho, abakugwanya n'abaguhiga uzobabanaho. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Marayika araza akakugendera imbere, uwundi akaza inyuma, uwundi akaza iburyo n'ibubafu, kubera intambuko zawe zishigikiwe n'Uhoraho. Paulo wewe yarabivuze neza ngo si jewe ndiho, ni Kristo ariho muri jewe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo umuntu yashigikiwe n'Uhoraho si waboneka, haboneka Kristo ari muri we. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Ibitangaza birakoreka kubera ashigikiwe n'Uhoraho, abapfuye barazuka kubera ashigikiwe n'Uhoraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turashima Imana Data. Ndabona Yesu ingene yazuye Lazaro kubera Marita na Mariya bari babimusabye, no kubera Mariya na Marita bari bashigikiwe intambuko zabo na Yesu. Yesu aravuga ngo umukunzi wanje niyohera mumva. Ya ndashima Imana. Mbega urashigikiwe n'Uhoraho. Erega bisigura ngo iyi ntambuko zawe zishigikiwe n'Uhoraho, ubaye inshuti y'Imana, ubaye umukunzi w'Imana. Imana ntiyoguheba, Imana ntiyoguhemukira, Imana ntiyoguta. Nico gituma Yesu yavuze ngo mpamagara nanje ndagutabara. Abwira Yeremiya, aravuga ati yewe Yeremiya, mpamagara nanje ndakwitaba, nabaza nanje ndagutabara. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibiliya yambariye ngo ku mwana w'umuntu nibishoboka, ariko iyo umuntu agize ukwizera
ku Mana biramushobokera. Iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho ndumva ndiko ndafashwa, ndumva ndiko ndanezerwa. Abantu bashigikiwe n'Uhoraho barahiriwe, intambuko zabo zishigikiwe n'Uhoraho barahiriwe. Bashobora kubasuzugura, bashobora kubata, bashobora kubaminimiza, bashobora kubagwanya, bashobora kubahiga, bashobora kubarondera, ariko nagomba ndakubwire ntabwo uzofadika, bazofatika idafadika. Umugani w'umuririmbyi, iyi ntambuko z'Uhoraho, iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, mwijuru inama iraterana yo gutabara umwana w'umuntu. Uragomba gukurikirana umuntu ashigikiwe n'Uhoraho, kurikirana intayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndashima ko Imana yantabaye kandi nari ndishe ntibanemerewe cyane kuko mu gihe giheze nari nibungenze hama ndaza tuvugana na pasiteri arambwira ati bafite umugore w'umurozi ariko aragukurikirana nanjye nsaba umunyantege nyine mugabo arambwira ngo nze ndaza ku masengesho ndaza mugabo ino munsi mukondo narababara kuko yari yambwiye ati barafite ibintu by'amabuye ufite ikintu mbitembagara mu nda nk'akabumbu kandi naracumva n'ibintu by'imyotsi rero niyo byashikika kivamo guhera icyo gihe ncandagira ibibazo byinshi ino mu nda nkababara cyane mu bwonko nkababara ni ukuvuga ko hari haheze amezi ane bishitse sinigeze nsubira kunama ngo nkorope sinigeze nsubira koza ibyombo nta kintu na kimwe ku kazi baca barampagarika abaganga tuvuganye barambwira ati umviriza reka tuguhagarike ntidusubire kubyara vuba kubera uramerewe nabi nanjye ndavuga ati no gutwara ndakumenga nta ngorane ngo ntibikunda kandi umerewe ubu hama nanjye ndimvirira abajerikoroge bananiwe twese twananiwe amafaranga yananiwe ndavuga ati Mana reka rero ngende ku mavi ndashima Imana kugira neza irampa kwizera asa Imana guhezagere yaramperetse umukozi Imana cyanje hariho na Serge yatanga kuduza isengesho rwayateze kudusinzira n'umugabo ijoro ryose dukanura aransengera cyane nabo barazana Bosco baransengera muhira ndashimira no protocole baraje baransengera nuko baba nanjye nagiye ku mavi ndiza ndavuga ati Imana ubu nta muganga nkeneye kwa nkorako kuko bambakore ubwo rero Imana yarikorewe no munsi ndi muzima no munsi ndakomeye haleluya kandi narimaze iminsi numva mu nda byarahagaze uno munsi mu mugongo harakiza uno munsi ndunama nkakoropa ibintu byose ndabikora haleluya numva nkomeye ndasabye ngo uwo ari we wese afite ukwizera ndakwinga indogo wizere kuko iyo abajenikoroge bananiwe amafaranga akananiwe hari Imana itabara. Amen.